banyakubaha mwese muri ngaha musanzwe mushyigikira ibikorwa by'imico n'akaranga mu gihugu tugira amahoro sanga amahoro n'ubumwe n'iterambere ry'umuziki mu gihugu cyacu. Ibintu na byose twagomba kubanza tubanze gusaba imbabazi kubona habayeho akanya gatoya ko guterwa ino minota kumva zitatuvuye ko zitanavuye kuri bano bantu ngira baraza no kubibwirira ariko tubakengurukira cyane kuko muri abantu b'ijambo mwebwe muradutiza umwanya wanyu muradutiza ibikoresho byanyu muradutiza n'ayo makamera no mu kanya mugomba mudutiza aho musanzwe gukora kugira ngo runo rubanza ruza kubera ngaho no munsi ruze gushika kure hashoboka. Ego amasipe kwa mutira w'imfizi bamwe ndabona ari inyuma ngo basoma ngo Bukivlab ngo ibintu byango tuwa n'ibindi byinshi. Reka rero ndeke gusomera ikete mwibahasha nyene abasanzwe barongoye Bukivlab abashoboye kwiserukira muri rino koraniro rino conference of press bashoboye kutubwira cyane nike cyatumye bano banditsi n'abenshi ko kubakoranira hamwe nike kintu mugenda kubwira abarundi. Ijambo rero reka ndagereza mwita Ismail asanzwe ari umwe mu bafise ibyo bagezwe kuri Bukivlab. Ijambo ari kwa Ismail. Murakoze cyane. Ikintu ca mbere numva mbanje gusaba imbabazi nka Bukivlab, ndongera nsaba imbabazi kandi nka Esternish. Mutubabarire, murabizi yuko nyine ibigora burya bigora abagabo kandi hari aho bigorana, rero ibyo ntibiducanishemo. Inyuma yo kubasaba imbabazi nongeye kubashimira kandi ukuntu mwatwihanganiye, murihangana muratwindira kukagorana twari twagize, namwe mwakihanganiye kugeza ubu mukaba mwaturindiye tukaba tugira dutangure dukora bino bikorwa byacu bimeze neza. Rero singiye kuvuga byinshi, hari ibyo mwabonye, hariho biri inyuma yacu, bimwe mwabibonye mugabo bimwe ntimwabitangukiwe. Ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa Bukivlab, hama ibibazo byinshi byerekeye ibyo bikorwa bimwe ibyo ngiye kuvuga nka introduction byatumye tuza ngaha, bituma tubatumako namwe kugira ngo tubibashikirize. Ni ibikorwa turiko turategura, ibikorwa byose dufise bya Esternish kugeza muri Decembre. Ngira nivyo tuza guca uncamake tubasigurira, kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi bize kuza vyerekeye kuri ivyo bikorwa kuvyo nza kubabwira. Ivyo bikorwa navyo si bindi, turafise ibikorwa novuga ko ari bibiri bikomeye cyane. Mwarabonye igikorwa duheruka gusohora cyaronse amapreciation atandukanye, igikorwa ca Kamensi. Ngira abantu benshi barakibonye kandi kiko kiragenda neza cyane, turaronka feedback nziza kubw'ico gikorwa. Rero twarateguye nka Bukivlab, turiko turiyumvira tunabitegura, si ibyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro, kuko igikorwa kimwe kivyerekanye ni iki cyatumye tuza ngaha uyu munsi. Turiko turategura Kamensi tour. Iyo Kamensi tour kumbure murafise ibintu byinshi muza kubaza kuvyerekeye ico kintu, niko ndavuga mu majambo mu ncamake ibiza ibyo umubonano wacu wo kwibaza ko cyane aho woshimikira gose ni ico kintu ca Kamensi tour. Yo tuvuze tour hariho concert, hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kubiherekeza. Ikindi kigira kabiri nuko twashaka kumenyesha yuko Esternish
mu kwezi kwa 12 azolansa album yiwe. Donc ivyo bintu rero nivyo dushaka kugira ngo tumenyeshe mu byo turiko turategura Book of Love. Ni ivyo bintu bibiri mugabo nawe nyene arafise ibyaza gusigura kuvyerekeye ivyo bintu bibiri. Rero ndibaza ntabarambiye ntatevye cyane ni ivyo bintu bikomeye cyane tuyagako. Ngerageje kuvuga gatoya tuwa nyene mutuwa murazimenyereye hari izo mumenyereye zikuba muri kino gihugu. Iyo tuwa izobera mu ntara zitandukanye. Hari uko tuvyifuza uko bizogenda nuko turiko turabitegura as Book of Love. Hariho nuko bivanye nuko tuba twabivuganye na Esther Nish ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza nkuko tuvyifuza. Rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo mufite byinshi, ibibazo byinshi haba kuri comments haba no kwivyo ndababwiye. Rero ndibaza ko kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese, reka baze na mu ijambo nawe nimba hari ico yovuga kubaramutsa hama tuce tubandanya n'ibibazo. Murakoze. Tugira amahoro. Bon, gambere na mbere nyene nkuko Ismail ari kubivuga ndasabye imbabazi kuba byase tugashego n'ivyo yatubwiyeko. Hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga icyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwara kugira ngo dushyire hanze ibyo tugiye gukora bizo kuri iki gikorwa cya Kamenzi. Nkuko yabivuze ko turategura iyindi mirimo itandukanye harimo ayo matuwa concert zo presenter indirimbo. So rero jegaza yuko kuri uyu munsi yango tubanje kugira ngo tuganire ko hari ibyo mufise mu tubaza nta ngorane turiteguye kwishura. Murakoze. Turashimye cyane kubona mutanze umuco kimwe mu byaga abamenyesha amakuru y'ikirori nawe pasente yacu. Nibaza ko umwanya mwiza kugira ngo bano bantu basajije badukorere ngaha ndaza abamenyesha amakuru tuba dufite utubazo cyangwa aho tutakabwiwe neza. Abafise ikibazo natazana kuri ibi bintu batubwiye haba kuri album yiwe ariko arategura yo mu kwezi kwa Kigarama cyangwa naho kuri no tuwa. Nibaza ko dushobora kubaza ibibazo. Sinzi ko twohera aho twohera ngaha nyene ku bafise ibibazo. Abafise ibibazo ndashobora gutanga n'ikibazo cya mbere jewe abandi baraza gukurikira. Ikibazo cya mbere nagomba kubaza muratubwiye ko ari tuwa izoba naho mutabitubwiye twabonye kuri iyo bashanditse ko Ngozi, Gitega, Rumonge na Bujumbura ko tugushima mu ntara 18 izo ntara zine gusa. Ico ni ikibazo cya mbere. Hama ikindi naco tuba twumvise ko Estanis bega azoba ari ibitaramo tuboramo Estanis gusa cyane naho hari abandi baririmbyi badora babaherekeza kuri kumurazo gukomeza izo ntara. Murakoze cyane. Nawe murakoze icyo kibazo. Hama ikibazo cya mbere ndacishuye ko impamvu twahisemo izo ntara zine nuko bwa mbere twagerageje kuraba bivanye n'intara kwanza ziri bon tuvuga ko zijya hejuru cyane zihayagiriza cyane ibijyanye n'umuziki turavye muravye ngo Gitega cyangwa intara ziri zishobora mu gihugu. So rero izo ntara zine twiyumviriye ko hari mwizo twazandaguye Ngozi, Gitega, Rumonge na Muyinga na Bujumbura. Donc ni twiravye n'izo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijyanye n'amayevenema y'umuziki. Niyo mpamvu twashoboye kuzihitamo. Hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa bivanye n'ukuntu gahunda zishobora guhinduka cyane turavye tuge turaraba uko ibintu byagira handi byagiye biragenda turashobora kuzokongeramo hanyuma donc ikaba projet ndende mugabo nizo ntara twashinye gutanguriramo kandi izo zine tuvuga ko twahisemo gusa zine ubu nizo twashinye gutangurana nazo icyo gikorwa. Sinzi ko Ismail icyo yokongerako.
nta byinshi nongera ko kuvyo yavuze mugabo ikintu gikomeye nuko mwese murabizi mu Burundi atari gikorwa nka Premisique kiba couvre tout le pays hari intara ziri cible umuntu asibra kugira ngo tumenye neza turabe ivyo dukora kuko ibi bintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi rero iyo tuvuze duteguye turaraba mbega ni hehe quel est le milieu environnement favorable kuri kugikorwa turiko turakora rero turavye neza ku enquête tuba twakoze bivanye n'ukuntu bamukunda Esther Nish n'izo ntara twabanje guhitamwo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi Gitega hama dukorera no mu Rumonge hama tuzoheraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment kandi dushobora kubona ko ariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bamukunda Esther Nish. Ise nivyo twabonye mu club peut-être nimba no ikarabe nibaza ko ari mu maherezo y'amarabe ariko aravuka agomba mbaze ati mbese Esther Nish na Bouquet Club bafariki ama deux bafitaniye amaclose ayahe hanyuma 3 mbese hariho abo twabonye uheruka bavuze amakontra uko angana hariho abavuze 100 million mbese Esther Nish nawe nimba hariho ubucuti hagati yanyu kuba ari gusa gaco kaganiki murakoze cyane hama dutanga igice cya mbere Esther Nish amazina nyakuri ari Esther Nishimwe donc ubucuti dutanga Bouquet Club nuko pour le moment nasinye muri Bouquet Club dukorana dufitanye amasezerano n'ikidupana y'akazi niyo Bouquet Club niyo label iyoboye ubundi niyo ijeje hama kwico kindi cya kabiri cyane donc wewe bamusabiki nawe usabiki Bouquet Club ok merci so icyo basaba nje nkabasaba icya mbere ni imikoreranire ndi umu artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu bon dufate ko twese turakeneraniye bazana imikahe nanjye nkabaha talent hama bikabyara inyungu nibaza ko ari ijoro duhure cyane donc nsabwe gukoresha ingufu nyinshi nkakora ntiziganya bivanye na talent mfise kandi nkaba nifite confiance y'ibikorwa ndiko ndakora ko bishobora kubibyaza umusaruro hama nabo icyo bakora bo bajejwe no kuzana imitahe tukayikoresha iyo talent tukigukuru dushobora kugarukana amafaranga tubishyize mu ubwo buryo donc kuko bakora imitahe myinshi murabizi namwe ibi by'amavideo gusohora indirimbo promotion n'ibindi so iyo rero tuba turakora tuba dukeneye ko bizana amatunda meza so rero jewe mba nifitiye confidence ndakora kugira ngo garukane ubwo buryo niyo mpamvu bavuze ko kora ntiziganye ndiko ndandika nkamara ijoro ryose nicaye ndiko ndiyumvira teme canke nkiyumvira ibyo ndigandike biri bwentereza abantu canke bizana bigarukana ubwo buryo biba byantwaye nanjye energy itari nkenya so rero je nkoresha ingufu zanje nabo bagakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba icyo biri butungukiye nibaza ko ari ibyo dufitanye hama icya gatatu carindwi c'amakontra kwa mbese uwo mutahe bazozana uzobungana parce que navuze ko bazana mutahe mukaza mbese umutahe nawo bazozana bo uzobungana igice cyishyuwe na manager jewe wabivuze uranaprecisa uravuga yuko hari ivyo mwabonye les contrats de 100 millions quoi on n'est pas là pour dire imikoranire ya Esther Nish na Bouquet Club turi hano kugira ngo tubamenyeshe ivyo turiko turategura imikoranire isanzwe ihari turayifise nihagera hari icoba gihari nimba igihe Esther Nish asinya muri Bouquet Club murabizi ko nta bantu twatumiye
kugira ngo tuvuge ico kintu gusa imikoranire igikomeye nuko hari imikoranire kandi imikoranire imeze neza vyerekeye Book-Yves no ku ruhande rwa Esternish. Yewe sindatuma bibona neza cyane. Jene nshaka yuko mu presence apara mutegura gushira mu mayana. No. Turashobora kwestima ishobora gusokanga mbese amahera exactly mwemvezi isamu nangani. Okay. Ivyo Book-Yves irafise kwiteguye kandi n'umuririmbyi dukorana turafitanye amasezerano. Rero jewe ndibaza yuko ntaco bitwaye kubivuga mugabo pour le moment Book-Yves sivyo twaje kugira tubasigurire. Non, just ndaita gato. Ico kibazo cyo nyine tubishura. Parce que non, ufereza. Biramenyerewe kenshi iyo labona n'umartiste bavuruganye amasope aje hanze icyo bisigura yuko ataco masezerano naco mishuza. Ubu rero dukeneye mutubwire ico masezerano hanyuma ejo n'ivyanyu tuzogira ico tubishuza. Okay, turazi ngira hariho inzego zibijera zikurikirana des contrats avec abartiste. Contrat zose zirafise inzego zijejwe nimba contrat itagenze neza turafise aho tubitwara. Rero jewe ndibaza yuko nimba hariho contrat itagenze neza nk'abajournaliste murabimenya mukamenya ko contrat itagenze neza mugabo les détails hariho n'igihe mumenya n'amadetails y'ukuntu byagenze mugabo pour le moment ikintu twe turi ngaha dukoranije ni ibikorwa byiza turiko turategura nibaza ko biri très intéressant cyane ko twobishimikirako gusumba ivyo vy'amakontra murakoze. Na cyane tubashimire ndetse ko umuco w'iko atanga wumvikana cyane. Alenova Alan Kibodo sinzi ko duhera ngaha cyangwa duhera ino duhera yatuye n'ukuntu ino kubigora abantu barabakenze byose birashoboka mugabo mpabavuye n'ivyo ntabwo masabe dutumbereze neza ibibazo tubaza ikibazo gitumbereye muri Camden Situa kandi lancement album tujega nitwa mu bya Book-Yves bitubere murakoze. Nuko rero yitwa ikivuga rero ko uko bayivuga ariko bakora ziririmba muri FM bisa tumaze twinshi dukuye utuvugo dutandukanye ko kuri tumaze tutatu urashaka gusanga ari utuvugo kigeze gute ndashaka maze nzamurire hari ari kuri manager abari muri staff management Esternish indirimbo currency nayitoreye mu Rwanda ariko ndashaka kumenya mbega umuririmbyi wacu azaguma akorera muri icyo gihugu cyangwa mu bindi bihugu ese hano mu Burundi ubuzima bwawe byari niba bishoboka akora akambere akagira kabiri intara n'izo ngo ibyo barazivuga uko ari zine ko kuri ubu hari n'ahandi hantu hari abandi bafana ba Esternish turashaka kumenya byagenze gute kugira ngo ugire iyo sondage mutore koko muri izo ntara Esternish ari bakozwe cyane kurusha izo zindi ntara mutavuze kuko ndazi ko hariho nk'abanyarwanda bafite kubona Esternish cyane abanyakirundo quelque part kuko kivuga abayobozi biregeranye mbega mu abo bandi mu zindi ntara bafashize ko bazoshikirwa gari kugira Esternish ashobora gushika abantu banamubone amaso yandi. Akandi kabazo nashaka kumenya ese kote technique ya Esternish hadi mu kintu kijanye n'amasara muri video mbega video kugira isohoke na Cam NC harimo utunenge twari turagaragara muri twinshi tubure muri kote ya montage video mbega utu tunenge muri muratubona kuko Esternish hageze ari muri video niba mutubona mudukura gute hanyuma nashaka kumenya anagatse akanyuma nashaka kumenya impact cyane ingaruka cyane feedback mora ngo bakurikiye muri yo ndirimbo bwa MC ya Esternish niba mora bironka muronka izingana gute
mbega mwebwe iyo zimaze kuboneka muzitwara mu buryo bumeze gute kubwira Estanish abanyamamara muri iyi nzu dufise dusigaranye n'ibintu kumbure nk'uko benshi barabivuga nubwo hari abandi bari benshi ariko ubu turi muri Come and See. Akabazo kanyuma Amurira no video yanjye ya mbere mfise ni yuko nteza imbere umuziki cyangwa nduzi ibendera ry'igihugu mu makungu. Donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda. Ubu mu Rwanda nibumva Estanish yakoreye mu Rwanda nibaza yuko atangwane yuko bakibaza kumenya amamu ko canke Estanish ni bwoko ki ava mu gihugu. Nibaza yuko je intumbero nyamukuru yatinye gukorera ko kuduza ibendera ry'igihugu rishe mu ndirimbo. Ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala ubukurikira canke nkaja gukorera Nairobi. Sikuvuga ko ariyo gahunda mfise gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record. Nagiye gukora nkuko nari kuja gukorera ahandi canke nkuko mfise gahunda kuja gukorera ahandi. So byose ni mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu canje bishe mu ndirimbo. Nibaza ko ariyo ntumbero nyamukuru. Hama nibaza yuko yavuze ikintu cy'utunenge muri video naho ikibazo cya kabiri. Sinzi ya president tunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hariho uko abibona bo n'abandi uko babibona. Rero iyo uvuze ngo hari utunenge ahubwo uvuga ati n'utunenge tunashoboye kubona hama tukumva yuko hari abandi bashobora kuba baduhuriza kutwo tunenge. Hama kuba indirimbo yarazanye impact ego birahari kuko iyo yose feedback zivuye mu makungu hanze abarundi bari hanze y'igihugu cyangwa n'abanyamahanga baho kuko hariho ama feedback yajava za Sudan, Nairobi, Congo, Rwanda, même Nigeria baranditse harimo n'abanditse mu commentaire kuri YouTube abandi bakadushikiza mu butumwa busanzwe bwa email. So rero impact twarayonse kandi turizera yuko ayo ma feedback yose tarayubusa peut-être bizobyara ikindi kintu cyane hagize igihinduka feedback bibaye ngombwa ko bijya hagaragara muzobibona. Nibaza yuko byari yabajije. Merci. Ora muzi Estanish uretse yuko turiko turabimba muri munsi ibintu baze ko umuntu wese abibona uri muri lebo mugabo hari itangazo hagati mu muri lebo no mu yebana ariko ikibazo cyagira kandi numvise kuko reka nitwe niyite ijwi ry'umunyagihugu kuko aho numvise barahari ndahagara gusurusa ko gusurusa ko babaye inkuru kuko muri nimba kugira mu gihe y'abanyagihugu kandi umunyagihugu ataje gushyigikira baza yuko twabona amasomo kumushyigikira abanyagihugu cy'ukoba ariko kandi turakeneye kugira ngo kuri mwebwe tw'abanyagihugu itandukanye rya Estanish kuba muri lebo no kutaba muri lebo rihagaze he aho ndashaka kubasiza mvuge nti Estanish ko muri bikazi cyangwa muri muri rusange aboneka cyane abantu bizeye kuri collab ariko bakajya bakajagana ndakita akajagana kuko nibaza yuko umwe wese yo bari ngaha ati entertainment nuko bigenda akibona gusoma indirimbo no munsi kuri collab watanze yundi muri rinda mu nzu bimwe nyene indirimbo Estanish ishoboka biyabisigurike ubona yuko bigiragi bituma mu munyagihugu ajoragira akibikira ku ruhande rwawe ikindi cyagira ni kuko cyavuzwe kuri no ndirimbo wakoze nibaze ko wakoranye na Element kuva mu Rwanda Songora ikibazo watanze kuva muri lebo no gutambura lebo bisigurike kuri Estanish gukora konabo aho kuri indirimbo yiwawe numva yuko bitandukanye n'abantu muri lebo mbega lebo iraza akazi agomba gukora mbega wowe ukora cyane ibyo ugomba gukora ibyo ugomba kubifasha muri icyo gihe kuko muri bifasha byose. Ikigira kabiri kuko bavuze turenze ibibazo bibiri mwakoze indirimbo kandi nimwe mu ndirimbo ugerageje kuraba n'indirimbo nini cyane ugerageje kuraba n'indirimbo nini ariko biragaragara ngaho bamwe bagira bati ino ndirimbo iza kuba indirimbo bavuze kurusha nini bitandukanye ariko biteze babyumvire cyane bivanye n'uko mwe mwabikoze mubishaka yari indirimbo niyo mubikora uri ko muraraba yuko Estanish muri abizi kandi bashize n'uburyo bunini kandi indirimbo yerekana akaranga afakaranga ko ubona akaranga k'ibihugu byinshi muri Afrika twari gushika ndetse no muri Kenya mbega mwaharuye mwifuza yuko indirimbo kandi bashikana hehe bakoze. Merci. Hama kwica kibazo cya mbere ngo kuba ndi muri lebo no kuba ntarimo bitandukanye ndibaza ko kuba bibona murabibona. Icya mbere ni uko itandukaniro nabyishuye kare hari wabibatije ni uko label iba ifise imitahe izana nanjye nkabahereza icyo mfise.
so rero hariho itandukaniro rinini kuba nikorana hariho intambwe canke hariho novuga kalite canke urugero ryo ntashobora kwishikana ko ni jenyene kandi murabizi yuko umutima utigira inama umuntu agirwa n'abandi so rero iyo ndi kumwe na lebo mba numva ko nuzuye hari ibyo nshobora gukora nka jewe n'ibindi lebo ikora nka lebo so rero barazana imitahe canke bakazana uburyo buhari nanje nkazana ibyo mfise tugapartaja hama hakabaho iryo tandukaniro benshi murabizi nibaza yuko itandukaniro atari agaseseshwa rumuri murabibona hanje ikibazo c'uko ngo gukora collab hama nkakora indirimbo y'iwanje nibaza yuko harabaye uvuga ko gutahurana bitari byo kuko sinovuga byinshi ico kibazo kuko hari amasezerano twari dufitaniye rero kuba yo collab yose hoka mbere yuko Jenson tangi nyuma yo sori indirimbo bigaragara yuko entre jena hagati ya jena wo twakoranye collab habayeho kudashitsa umwe ku wundi kudashitsa amasezerano kuko nitwovuga ko byinshi twari twabiganire na labere yiwe turababwira yuko hari kubagira gisohoke byo bari babizi swat bari kubyihanganira canke bakabitegera so rero nibaza yuko bafise impamvu babikoze kandi bafise ico bavyungutsemwo rero nibaza ko bituhava binyafekta gikuru nuko jewe ndiko ndakora nka jewe kandi ndirimbo bitari kuri channel yanje ari kuri channel ya nyene collab nishaka kuciriye turiko turaja kuri nivo y'ibindi bihugu ukeneye kwiruka cyane kugira ngo dushike ku bindi bihugu kuko hari ibihugu byinshi twarenganye twararenganye ariko n'ubusi biriko biratwita abantu mu muziki turiko turakora cyane ariko haraza amaneko biza no kugira ngo yakeye nimba habaho amasezerano kugira ngo mukore collab none ivyo muba mwasinyiye amasezerano aciwe inyuma icyo bihera ngerageje kumwunganira kuri ico kintu ari abajije n'ikintu kizwi kandi ndibaza sieste amwishi gusa bibaye ko ngaha mu Burundi hariho abantu benshi ngaha muri industry yacu harimo corruption mu buryo bumwe canke ubundi rero iyo mukoranye n'abantu mukababwira ibyo mwebwe mubasaba mukandikiranira amasezerano hariho uburyo ukuntu amasezerano mwemeranije hari ukuntu ashikwa mu ngiro kandi haba hariho n'ukuntu iyo umuntu atayashize mu ngiro mu bitunganya je ngira ikibazo yabajije ni kubiheruka kuba imbere gatoya yuko dusohora kamensi harabayeho misunderstanding ku bantu twakoranye nabo mugabo twebwe nka Bookivle ico kibazo twarakibonye kandi turabona ko biriko byadutejeje ingorane biranatwigisha pour le moment ubu turiko turaraba ukuntu tuzokurikiza mbega abo bantu nyimba ivyo tuzovugana nabo ko nige twahana amasezerano twarahanye amasezerano turi babiri Bookiv nabo rero tuzobivugana neza twicare twerekane neza nyimba tubereka aho bononye amasezerano hama tubazanye neza ko ari ibintu usanga abantu batatahuranye neza kandi iyo byakomeye cyane hariho n'ababijejwe barabikora barabidufashamo rero ndibaza ko ico kibazo ni ico kintu dushobora kuvuga ko ego